burya igihugu cy'u Burundi ntikirashika aho Yobu yashitse. Twebwe rero hariho ivyizigiro mu gihugu cacu. Navuze ko ibibazo byarahabaye kandi n'ubu bigorana, burya ntibibura kandi ntibizokwigera bibura, ariko turafise ivyizigiro bikomeye yuko Imana iri kumwe natwe mu gihugu. Twaragiye tuyibona ikora ibikomeye, aho ni naho dufatira tukavuga tuti Imana yagiye ibana natwe muri biriya bihe by'intambara, tukabivamwo tugatera tuje imbere, hakaba kumvikana. Abaciye hano bagiye barabivuga ukuntu hariho abantu batavugana, ariko uyu munsi aho turi ntituri muri biriya bihe n'abahutu n'abatutsi batavugana. Jewe ndabona ubumwe buriko buratera imbere. Ico ni ikintu kituremesha, kiduha ivyizigiro yuko Burundi buriko buratera imbere. Kandi nubwo twoba dufise ibibazo, jewe ndashingira ku kintu c'amahoro. Burya ndavuga nti nk'ubu hariho ikintu abarundi bose baguma bafatira ko ngo ibitoro. Nubwo tudafise igitoro kidukwiriye, jewe ndavuga nti kazima dufise amahoro. Kazima dufise amahoro nuwo ashobora kuvuga ngo nabuze bisi, agashobora kugenda n'amaguru agashika yaja. Ivyo byose ni ibintu biduha ivyizigiro. Hari amahoro, abarundi nibo baciye umugani ngo umuhoro uramwa. Bisigura ngo hari amahoro ibintu byinshi birashoboka. Rero ko dufise amahoro, ivyo ni ivyizigira abarundi twogira yuko imbere ari heza. Ikindi cotuma tugira ivyizigiro nuko muri kino gihugu cacu iyi mvura iri kiragwa. Iyi mvura iri kiragwa iraduha ivyizigiro ko imvura igwa tukarima tukimbura. Mbegi yaba hari ivyo tubuze uyu munsi tukaba tudafise n'ivyo turya, imirima itari kiramera kubera atamvura dufise, niho biba bigoye kuruta. Ariko ko dufise imvura igwa mu gihugu, imirima ikamera neza, tukarima tukimbura, nivyo navyo ni bimwe mu bidutera ivyizigiro ko igihugu aho kiriko kiratera kija ari heza. Aho turi burya ni heza, ariko naho turiko turatera tuja ni heza cyane. Rero hariho byinshi. Burya kenshi hari igihe umuntu agira icabuze akazorira agakoma induru, akibagira kuraba mbega ivyo mfise ivyo mfise uyu munsi bingana gute. Kuko turavye ivyo dufise n'ivyo tubuze, ivyo dufise n'ivyo byinshi gusumba ivyo tubuze. Jewe ico ni naco kintera ivyizigiro mu buzima, mbere n'ubuzima bw'igihugu. Burya ivyo tubuze nibike ugereranije n'ivyo dufise. Ico nico kintera ivyizigiro yuko imbere ari heza. Radio Television